My dad, please. My dad. Sasubira inyuma. Hari byondo byinshi ya. Usanga yo bara abafundi ndabaza abafundi cyo usanga arabasuma araba explore. Sawa. Ikintu gusa kimwe gusa ngoma ndagusezeranye. Turakuno twogenda turondera hanari kugira tuje kumuhambisha, okay? Uko ni wambwije ukuri ko musaza wari umusore. My dad, please. My dad. Sasubira inyuma. Hari byondo byinshi ya. God. Oh my God. Oh my God. Que ukinu hakuwa. Odi. N'abantu bakibayo. You know, n'abantu bariyo. Oh. Sawa hama more so kwa twaze be byifashe gute nta nagakuru ronka canke yoba yarivye baramufata baramufunga canke nta karanga mu dosi yarafise abafundi kenshi usanga nibishengiye kurondera mu busho sivyo ngerageze kurondeza mu busho none bamufungira iki nawe none okay ari he sawa nta kibazo wazi okay tugendere ndaza kuguha okay ndatsi ko ari we yawe uragufasha reka ndagusigira urabe ko ugura n'ibiharage sivyo muhaya ayo umuntu ahaye umuntu bakiyasubira okay nta kibazo sivyo turanda kongere ndazikufisa umubaba ama wihangane sivyo wihangane ugira ukwizera imana izomuzana imana izomuzana cyane urashobora kugenda sivyo zobandanya twoteza urashobora kugenda nanje ndababaye cyane ndababaye cyane hama ndakubaza ikibazo kimwe nta nimumora mugwara indwara ingwara cyane twamubwira kugira ntazava gwara come on God my sister wow nta kibazo genda hama nizere ucuza gufungura Aline come on uyu ninde ikinyamakuru iki kinyamakuru ni yabose ni cyora kibesha bafashe umusuma yarayivye bakabashobora kuba bamwiciye mu rugo uyu siwe tugende njyana imbere gasha muguriya n'umuntu kwe usanga imbere gwajyanye hajyana cyo kurabasha twibandanyirize gusa je mbuga turabuganira tubandanye njyana imbere ndiko nakubaza uyu siwe oh my God ndakubwira ko ari umusuja muhungu ugaharira cyangwa muri forene matata bandi wamubonye bamwishe bas mushikanje aha nawe barashobora kuca bakurondera mukuri nakagapira kiwe uyu niwe n'isura niwe semana takubwira ujya mu numusuma nonga kutungira arige nonga yoba
nonga usanga na wowe nta rukundo yagukunda ahubwo yashaka kugira mukundane azoca zanga kutwiba. Come down, relaxing. Akabona fuye kuko na calm down my sister. Okay? Okay. Sawa. Ikintu gusa kimwe gusa ngoma ndagusezeranye. Turaba kuno twogenda turondera hanari kugira tuje kumuhambisha, okay? Sawa. My sister, calm down. Nta rukundo yaragufitiye, okay? Nta rukundo yaragufitiye. Hari abahungu bashobora kuza bakakwiyegereza ukivira ko ari urukundo, kumbe hari ibintu baba bagushakako. Uyu nawe yashaka kugira mu bagenzi kugira azo n'umukuna twiba. Azodusubiza inyuma. Ahubwo Imana ishimwe duke gushimira Imana. Mugabo ndumva umubaro ufise jya kujya mu rugo. Okay? Yeah? Oh. Hello. Yes. Mwara. Naenda gukeneye gatoya ya nimba no musi canke ejo uzoze. Nabibonye umwaka koze neza wamuhimbira mwamukuye mu nzira. Good. Abantu bamaye. Nabwo ari stagiaire. Ahubwo nababigize umwuga. Hari igihe umuntu akorana akazi n'aba stagiaire. Poa. Sawa. Merci beaucoup. My sister. Calm down. Neshe kutarambira neza nibiki. Ushabujwe niki? Yakasha. Sheri wanje yarapfuye. Oya. None urabona wa musi tubona wa muntu hariya anya nkakubwira tukya n'umuntu yapfuye kambira ngo twigire. Je nibaza ko yoba yariyo. Kuko ku kinyamakuru. Twamubonye yarapfuye ngo bamufashe yipfye. Yari gisuma ahasharo naraje ndi mu marira menshi tagira ukangana iyo ndavyumvira ingene namukunda namuhakira kitu babonye numva ta muhungu numwe nabanti yumvira haje yari umusumasha byo polesana wakunda ni gisuma ari oya gusa nera urukundo ntirucagura gusa sinarinzi ko ari umusuma polesana polesha ihangane kasha kuja mu masengesho kwe umugabo nigira ibyo nigira kuja mu masengesho umusaza wanje nawe ashaka ko ni gisuma ngo muhebe ngo ubundi ho ngo usanga gisuma njendanye inkuru nshyashya ngibiki urabona ibisuma byarahezagiwe byarahezagiwe bakimokoye Chagisere cyawe bakibunduye none tiza nk'ivyo uri kuravuga nibiki wewe none simvuze ibyo numvise no mu makuru biriko biravugwa yuko igisuma baciciye mu bigazi n'umukozi wanje none gashareke kwivugira none umukozi ashobora kushika yica imbere y'umushitsi nkuko banyitana hayo nawe bakwitangira hewe ukere kumenya ryanje una macho ya kulegea mama. Unarerembuza. Muri ndu matwi je singire ari muri mpande y'umuntu. Ubona nderagira uyo. Iki. Yo nanderagira reka ibi byose bize bimba iki nico kintera imyaka. Yo, jewe nera umugisa nkaga muzi yewe mera nkagira Dovlas. Hage ntibari kukimokora. Ari genda genda ndagusabye uge. Cyamba ni muzi bitameshe wabisabye impande y'umuntu ngishigire genda bise. Kandata wanje kandakubise. Debiki. Nandero Jeffy. Era uramenye na telefone y'abandi. Turabe uzoro nk'umushara wewe yiriha wewe. Kanda ucanga kibwanjutse. Neze mama ariko muransogoma. Ni mwebwe. Ingene kimeza ariko urabona ngo dufise umukozi cyane ntigisora. None utagukundana n'abasuma bazoreka kubabundura gute. Yitu mukunda nkajewe amafaranga bosi naza ndagusohokana twumvise amatangazo mama bududa kusa majabo mesi Imana izakugira muremure wale uri kijuju wewe bududa mambo tubise rero bududa mambo yawana shehe pole sana kwezi pole sana hama nune akabona kupfuye ndero uzundi umuhungu mukundana afise amafaranga kwezi arakabona kupfuye naco yarakumariye oya umuntu naho yoba afise amakosa si byiza ko yopfa nakundi ko yapfuye nzihangana uzuro nkundisha Oh c'est bon namahoro meze neza ma sister
meze fresh nawe relaxing kuremo burya bintu isi ko byamaze kuvamo okay ndabona twaronse umushitsi umeze neza ko ariko utazimaje umushitsi Mchamba ndi musimba ndagitisha. no come on mzima ni unyuki agasitwa n'umugenzi wawe nitwa Sami nkaba ndi musaza wa Ali urazi kenshi narakunda kumuhanura nkamubwira ati arondera abagenzi bangana bakuze ziwe wose nari namaze kubona mushikanje azana you know hari umuntu ushobora kubona ari rya mbere uyu muntu ukiyumvira ati none uyu muntu Imana yaramuremye canke urazi burya ari abantu baremwe n'abastagere b'abamarayika abantu nyene Imana iba yarusha kavuga ati wo marayika kanaka sa genda ureme nawe wigi kurema hari n'abandi Imana yicara igashaka kwizuru umunwa uduhere igashaka kira kintu cyose nizere ko waremwe n'Imana ntabwo waremwe n'abastagere b'abamarayika sinakunda kubwira umukobwa ko ari mwiza mugabo no munsi reka ndagutambukira ndakubwira ko ari mwiza hamwe no ramuka ndonsa amahigo yo kuba nawe wewe cyangwa icuba abagenzi byo nshimisha cyane hamwe no girwa ubuntu ukaba umugenzi wanje no byishimira cyane no bangiriwe n'Imana cyane no shimira Imana cyane raba amaboko Imana yaremye amaboko abiri raba amaguru abiri raba amaso abiri raba iminwa hejuru no hasi kuvuga ngo nta kintu Imana yaremye cyonyene bisigura yuko naje hari ikintu kimimbuze hamumereza amahirwe byo nshimishije cyane ukama amahirwe yo gukundana nawe no byishimira cyane mu by'ukuri abakobwa mbona n'aya maso yanje n'abakobwa baremwe n'abastagere b'abamarayika mugabo ndagira uno munsi amaso yanje arabonye umukobwa yaremwe n'Imana okay sinzi ko umereza amahirwe kuri kutazana ifani nawe ase ugenda kuyita toujours kucha muje sinzi ngirameze mais pardon sivyo reka mfume ndaguriza ifa sivyo uraza kumerwa uraza kuraba akabari kari hafi yanyu uze kugura rago nifana sivyo merci basi wakoze cyane kumuzana umushitsi sivyo ngana umugenzi wanje kuva ufite umugenzi mwiza no tujya twana twaremwe n'abastagere b'abamarayika okay hari abantu barimwa n'abastagere navyo yaruzi hari abantu n'Imana irema kwa gatanu iba yarushe kuko iba yatangiye kuva lundi mardi mercredi vendredi rero igeze vendredi samedi iba yarushe abantu rero yaremye samedi n'abandi usanga nta kazuru iba yamuhaye ugasanga umuntu nta kazuru nta kaboko rero yaremwe niki n'Imana kandi yakuremye kwa mbere how beautiful you are voilà Ornella kazina keza cyane biboneka ko na mama wawe ni mwiza kuko ntiyaguhamagaye Matilda Maria Rosa Ornella ndishimiye kukumenya Ornella akanimero azavuga sana kibazo ashobora guherekeza umugenzi cyangwa ndamwerekeza urarusha reka ndamwerekeza sivyo ndamwerekeza relaxing yamaze kugenda yamaze kukuva mu buzima bwawe okay Ornella ndagarushe umusaza wanje ndabona yafashwe nawe nyine ibintu mbona jewe kweli tubambona
Muhungu. Igute. Sawa. Witwa nde? Witwa nde? Yohana. Witwa Yohana? Uruwahe? Uruwahe? Eyo. Nuwayumye. Ibiki kuri ngaha? Kuri ngaha nibiki? None urinde. Jende mu mahungu handi mwene rupangu. Wabaye iki? Naho kwa muganga. Uragwaye? Uragwaye? Ubu nakitse. Iwanyu ni hehe none? Sindahibuka. Nawe wibuka? Ntubuke iwanyu. Usanga waraye ngaha. Yo, waraye ngaha, kurafanye ku mugore uri ngaha. Waraye ngaha nyene? Mana yanje. Ntaco ko afise umwana umwe ndamutware. Ndamushire mu bandi bana. Yo, kutwende muhiri wanje. Ndamushire mu nzu. Fise umwana umwe. Uzohabe, ubatera ubwenge uzomenya iwanyu, siko? Uzofasha kuronderera iwanyu. Siko? Ngo tugende rero. Buhoro. Hano hanje hameze nabi. Simba ngaho. Simba. Uzobona iwanyu. Mili? Mama. Welcome. Oh. Ndo mupanye. Namuye cyo kumugoroba ariko ndakubura hanze. Wesohotse hanze sanga yicaye hamwe namubone ejo nimugoroba. None mama kandi muri Croix Rouge. Oya mwana wanje. Rakuntu ameze n'ukuri. Rakuntu ameze kandi ngo ntiyibuka ni wawe. Simiri Croix Rouge ariko umuhoro wese yokwira neza umuntu. Ngavye isima byo mukamengesha reka kuba mwigirisha amenga murafise imwo cyane. Mwana wanje. Yambwiye ko yahamu bitaragwaye. Ahubwo nta wamenye usanga afise ingorane. Kati muri karuhuke. Zomaza buhoro azombwira iwawe. Zogora ivyo bana. Ego mwana. Rakuntu ameze. Reka tumwiteho. Sana kibazo gusa umutima wawe urukundo n'uza gupfuka ukwegeye wewe. Ngomba icyumba cyawe uruhukira mu ryame. Niba atari ubwenge neza, tuza kuvugana niba byuka siko? Cyanda ndakondera tuza gufungura, aratekera gatoke. Arambwira ariko undi bazamaze gutora kenge kumisa amazi ndamugenda maze kubyamugendeye Muhamagaye nyene mu mazi byeje sinda ritaho ariko ndamuhamagara Yohani Yohani Changa hayo Nichana hagati yanyu mwese murabana Mwaramutse. Namahoro. Umaze gutwara kenge. Byo kumanya itari mu mutwe n'umenga sinyaramira neza. Ariko ndibaze kuri buhoro buhoro. Ubu meme ndavyibuka. Sawa rero. Ashaka kuganirize ko byakugendeye n'umwana wanje yumva siko? Wombwira none. Haciye nk'igizi ibiri. Nango babura bwa bito. Basha ni original mungu naziko mu byuma bimeze neza. Yapa bicafuza ndabiri imeze neza. Basha.
tera ko biraza none je nageze ngaha gute nene nawe ntavyo wibuka je mva kanya ndiko ndadandaza imbabura haza umuntu kunshorera nyine nagiye numva ibintu menga binguye ko amenga n'umusozi nguyeko yego nta bindi wibuka nukuri naje sinzi kubera araza abantu haruri sibona rindi je naje nakubonye abatipe babiri bivuga rukuntu bagushikanye kwirivurira kutakura bisura azi ko ndakunze uri mugenzi wanje sanga ndakubuze ndababaza ngo bagukuye nyine ngo hariya ngo mukivuga ngo ahantu umuntu uzenya ngo mu bigazi ngo hariho ngo baguhondaguriye aho hose wari kuzuye amaraso aho hose urabona ngo aho hose bagushonye umuntu ngira ashaka ubwonko bwawe ahubwo rero nuko byagenze Hare mwana wanje kumvuga niko vyagenze yo mana we mili umvise ukuntu Yohani yagize ingorane ga mwana yo yo sinzi icyo nzira waragize ingorane n'ukuri ukuri ko bakubwize yo kwe kandi bibiki gihe babaye ibikoko mwana amara kugezuza uritonda tuturamenye ukuntu ugenda nabo mugendana siko babibiki gihe barabaye ibikoko ntaza bamubwiriye ibyo bintu nuko nabo kunkora ko mwana wanje yo none tuzomye iwanyu gute ntumva ko tworondeze iwanyu muri wacu na mukinama reka zo tuharondere n'amariganya niyo ngora ariko miri wenda tukubuzanye n'abantu benshi we kubise telefone uzomufotore Yohani uzoza urabaza mu bagenzi bawe mwigana ese kumufotora gusa ko ndi danzo ifata uzobukoze mwana wanje shunda gukundira yo hawumvise tuzokuronderera iwanyu tukaba turabona iwanyu uzobora kumanga nakoze ku mwana wanje genda rero ryame tuzosobanira ni wavyuka siko uziriyumvira n'ivyo baba waribagiye siko turasubira mwana wanje tubwire umukozi watanga bya bigongo bya jewe muco twadukora rero wowe oya bitwambwira umukozi mwana wanje none baduce tumugenda reka tumutse ngaha tuzomurondera iwawe oya uzo harondera mbwa umukozi oya ako sinze karakora n'ivyo wamutumye ari we mubwiye twahava tunashobora neza tuzokomana ngari bishwe sone Miri nikwenda kwingize mwana wanje ugira umutima w'ikigongwe bora yaragize ingorane ngico n'ikigongwe mama wenda ndabwiye umukozi agumanga oya ashaka umukozi wanje nzotuma ndondera uyundi genda zero kunzo bigenza gusa iwo n'umugambi ndenda gutoje mwiza nuko niyo nyene mwigira wa Samaria imbabazi abantu musenga je sinzi mwana n'ikigongwe mwana wanje oya nukuri ico sikigongwe twamutumugiriye tumutoye ico tumugira umukozi ega n'umuntu nkawe nega mama muri imisi n'igitoro carabuze gukujana ibintu nka vy'ibigongo none ngaho oya ndakwinginze nukuri ivyo byo kugira umukozi bikuve mu mutwe tuzorondera uyundi akora rero je nzoba mbona ingere ko baragenda ibintu vyaye mwana wanje abantu babakizwe rero je mwana mwana wanje ndakwinginze ivyo mbikunda hari hashaka umukozi ndakwinginze none mama gutere yanje mama meza ndavyibagiye ndavyibagiye hano genda rero kufaje ndazikubita oya nashaka umukozi Yohani tunabikundira ndamuzi naye Karibu karibu. Aline ni haje. Aline. Ni haje. Karibu. Karibu mwana. Stop. Banza hagarare. Stop. Ni biki? Aha rero wabonye nakugururiye uragima nurutwe nk'ikaske y'imoto. Ese nshaka Aline. Inde. Wewe wani? Umugenzi wanje akatari wacu. Ubu ni sangapi? Ndibazana sana mpaka. Ubuhengerengira narure uciye utangura kuzurazotera utangira kamoto kagusanze ari iwanyu kakuzanye ga. Sawa rero niba muteka ubu sohoka uraza kugaruka kumuraba duhejeje ko. Ngira gusa kwa ndari nzi nkayo mbabise. Nibi nakubwiye ategereni. Sohoka hano. Genda Reka ukuri nabonye wewe nyene ukavuga wewe waretse kubyibuha. Sa. Ndakunaniye kubyibuha kubera ndandende yawe sohoka.
Nini wosoka? Nasohoke. Muriko mushwanira. Birahiye none bihiye izisani zo kuza gutembera. Natetse inyama utakora. Nagasohora, nagaterura. Nagende genda. Nagaterura. Mureke niyote. Abica kunda bareba. Nawe. Nabija. Amaraso no kuri. Wani ukiri umugenzi wanje. Gute naho ari? Uko ntiwambwije ukuri ko umusaza wawe umusuma. Yo, ujya n'umusuma. Jewe reka nibere mu buzima bw'iwanje na musaza wanje. Ari Wowe musaza ajya ntukiri n'umusuma umugenzi wanje. Ntuzosubire no kugaruka ngaha kuko none ntibamufashe ariko ariyo. Bakamwicira hariya mu itenga ariko ariyo. Yagize iki? Bana muhasuye. Vyose ntavyuzi nuko yari umusuma ntavyuzi. Urabona nubwo mfise amaso manini nabaye masuku. Netizo yari nakora. Jambo kimana rivuga ngo mube maso nimuje mu mota mata. Karabere. Nahayo. Za. Yo, Sa? jari bikurimo. Tiko ndozi ivyombo? Kweko kuroza ivyombo? Kweko kuroza ivyombo? Izisani naziriye ko mbona ziracyafuye zimaze umwanya munini. Oya. Ndazoza. Oya. Mili? Mili hari. Mili? Wahani. Mili biniko ndabona ngaha. Nabona? Oya. Kuki bari kuroza ivyombo? Anari kuri Instagram mama no kuri Impanuro. Nemye ukoze amasana ya telefone Mwana wanje. Sinakubujije n'ukuri. Yo. Nazibagiye. Nakubujije gukora ikintu kimwe ngaha muri iyi nzu. Miri ni hari niwakomeye kubikora. Nabonye umenga biracyafuye. Oya ntuzusubire. Nene mama byegeje na kimwe no. Miri narakubujije koresha Yohana. Nta kimwe reka. Oya narakubujije koresha Yohana. Bihanze ko ikintu nakimwe. Subira mu nzu. Wumvise nje? Ubonye urushi no kuryama uzorara televiziyo. Wumvise? Uzusubira gukora ikintu kimwe muri iyi nzu. Miri nawe wavyumvise. Nyiri umukobwa ngaha mu rugo. Ndi uteza gukora isuku, nikora akazi kose ngaha mu rugo. Wavyumvise? Yego navyumvise. Sinze sibe gusanga ariko ako kazi n'umusi n'umwe. Nene mama nuko yakoze nafite amaboko. Nabivuze nahejeje yahinjire mu nzu. Abavyeyi b'ikigeje murana nangazi. Cika basha mama. Arakunda Yohana gusumba jewe no kutuma aje yabyara. Ngoneze makije naho noza ndigiye mu nzu. Sheri, urazi wa mtipe mwafukana na Arine. Sami, mwavyibushuku. Ujya mupogarisha. Hewe. Asikia nkunda gute? Cyakweriwe. Reka. Nyumvira kuba Ewan. Yakumbere. Ko yambwiye ko nkunda. Uyumva ibiro nkabingahe nzaye. Byarandyoheye do please. Imagine rero ijya mbere gusa. Aragukunda cyane murakundana. Arankunda yambwiye ko akibimbwira gusa. Wenda ho kwana. Ipogere nkijya. Reka. Ijya mbere byonyere nk'icyayo. Acura 50,000. 50,000 ngo Ye marundi hima ko ngomani. Marundi hewe. Wagenda umwifana imagine 50,000. Ni jya mbere wonye umuntu ucumucura 50,000. Afise menshi hewe. Kwanza ndagutera inkuru. Muhira haraje nyimba ari umuhungu, nyimba ari igisizi, nyimba ari umugabo ntumbaza. Mama ngo yaramutoye kwibarabara. Nimbi. Cyane bakinzi babwe Muraraba n'abari gisuba aho bwazanye mu nzu ngo akibiri. Nyaruhungu azikubwira buri. Nubwira. Nubwo ngo Samia ngo arirabura. Ujya Sami wanje ntirabura. Sami wanje uramuzi. Oya kuri yaje ngamuhira. Asa Nikola yawe. Mama nawe namubwiye ati tumugire umukozi. Mama yaranse ngo dutozi wabo. Ubashishe uko mama nawe ejo bakubona ibyombo. Mama ashara kuzashanga n'injira mu nzu. Ugasigara byose. Harira.
Mingi ni sawa. Ni sawa, uravyutse? Yego. Umeze neza none? Umva natari kumera neza uvyofuma. Nyene mashiri. Yego. Korana ndamutse. Mavugana wa telefone umugenzi waje namutse ku mafoto. Sure. Hewe ugenda giye. Uraje kuraba Ndavyerekeze? sawa ingo. Sawa yo sigare. Yoha, ndaje gato. Sawa. Ah, we Yohana, kwikoze muje televiziyo. Neno ngiye kiramenya umuntu. Jewe muvana kuri je muranshisha. Waitumia ari wani. Mbabarira byashitse basi. Ntuzosubire je natitebeje amako twitimya wewe. Ah. Yoha, Sawa. kaje kukugorera impunzi. Uvuze gute? Kaje kugura impunzi Yohana. Nyumba ndiko ndumva nabi. Ejo nakusije umenye ndagura impuzu waranyimye mugabo uyu utazi wabo imba ari mbobo nyimba ari umuntu hamuka tugenda kumugurira impuzu. Miri si byiza. Ubise impunzi nyinshi. Mama ibyiza biri mu ijuru je sindabikunda rero. Oya, si byiza kabisa. Kugura impunzi Yohani, impunzi nimwe afise urabizi Nzini yakiruka mugango mugede. Wa tuzotora iwabo, tuzotora iwabo. Nari kubwiye. Kandi nabagiye. Nengiri kure. Shogoma mugende. Yoha! 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 yoba atapfuye mu bihingwa ariko byose ntiyapfuye tubigenze gute bazi rero ikintu ntabwo tugende turabahagayirukira tumenye situwasiyo dusanze idiri itahiye bose nujya nyine duha akazi fye bose kuko idiri yoci dusekana we ntabyo ubona kandi na mwarabo turamujyaniranye ahubwo mwarabu nyine niwo dukeneye neza cyane dukora iki nuko kuko twapfa tugwa tugende urabibona nawe yewe nabibona Yo, nibihe? Byabicanye. Babicanye. Abicanye? Yoha. Babicanye. Ntibase kugwara. Kuri barakize nibiki? Babicanye. Mana yanje. Ibi bintu nibiki? Ndagowe basha. Miri yarambwiye ko dakwegereza mu mutwe. Mana. Kuraba nkagaragaza nkamenya icyatumye yiruka. uru ruhungu rusigaye ruzi guteka inyama waraye Niyo mpamvu kumurushigikira. urazi guteka vrema ndi inyama kabisa Nkawe byo uvuga ngo rurazi guteka nini? none zijya nyama nizari ziryoshe wowe urazi guteka nka kurya wowe urazi guteka nka kurya Utarabirya ibyo namandeka rero. no ujya iyo umuntu wese aravuga umuntu uruzomuvuge uko ari ujya mwana buvuga n'amakosa akora byose ubivuga apana kuvuga ibyo akora byiza gusa nyene kama ndakubwira wowe yo c'est mambo bébé mon amour bébé oui abi bébé nanda kukumbuye cyane chérie urazi ngene nari maze imisi ndiko ndakwiyumvira nanje she kweli ubu urankumbura birabishikuka nyumvira cyane kweli bébé nanda kukumbuye cyane gose bébé sivyo ndagukunda
kandi cyane rwose bebe sibyo my sister ko turagira ibintu nk'ibyo imbere ya mukikaje sibyo bebe ndanezerewe cyane kukubona nenda gukumbuye kweli hamakariwe warakuze urakuze ntuwigishe nka sase ngaho nka Cynthia kandi nenda gukumbuye amakuru nenda bazanye ari urabizi ko Yohani atapfuye Yohani arahari urashobora kutubwira neza ibyo bintu Yohani je naramoye n'amaso yanje abiri Yohani ujya nyene sheri wa ujya sheri wari Ngiye inkuru nziza. uba wararusundi umuhungu mukundana nawe ntumubwire Oya. uyo muhungu uri kuravuga wabonye biri umusheri wiwe ahoranyega ku mafoto yavuga ngo yarapfuye ariho Oya. je namubonye oya no jewe naramwiboneye je narabonye amafoto ikiziga waramwiboneye bien n'amaso yanje Yohani naramubonye okay reka nakwereke where is my phone reka nakwereke sibyo ubu ntiwaruye nuwo nyene wamwiboneye n'amaso yawe abiri wiboneye n'amaso yawe abiri n'amaso yanje abiri sure urashobora kumutwereka ahari je no mubereka okay reka tugende sibyo tumuraba nta kibazo ntube woba wamwitiranije neza urabe neza subi urabe neza nuwo nyene Nera ni wamwitirane. oya frema nuwo nyene kozi ko yari yafuye okay sawa reka tugende tugende sawa tushobora kugenda cyari muzima tudashika vre batubwira raba ni barabara ntabwo no gutembera n'amaguru kumba dushike ni hariyane ni hajyane kurya rupanga uri si wamwiboneye n'amaso yawe abiri n'amaso y'uwanje yes where okay na uri si kwa nga nanye okay dodo ni sawa umeze neza murakomeye sawa umeze neza ego hama nitwa Sami uni mushikanje yitwa Aline she's my girlfriend so twako turarondera umuntu bita kuya yitwandika kagahungu kitwa Yohani oya twamutugiye ko Yohani yabanga ego sheri nyagiye numu black guca umuhungu yirabura guca asa ni kaburimbo no kamebereka kumaramatsa umuhungu mu diaspora nkaje umuntu afite amafaranga nkaje yo kamera umuhungu yirabura guca umengo na makara umengo ni kaburimbo ego Yohana ntabwo kibanga twaramwirukanye Yo mami. Mwaramwirukanye kwe. ego wacirire Ariko yo yarigeze kuba ngaha. ego wacirire mwe twaramwirukanye Narinzi kongera nsubire guhura na Yohani. asha nta kundi okay nta kundi basi sivyo nta kundi kugenda hama bebe thank you so much naizi kukurambesha kwa sababu wabonye abonye kamoni sivyo tugende nakundi yeah okay bebe sivyo tugende sivyo kandi jina habishiti cha kukabari sivyo yes bebe kukabari bebe jewe ico narinzi neza nuko ujya muhungu yafuye
Kimva kajya gakobwa kuko bakagize stress. Kajya kaduhenza. Just ndavyumva ukuntu kadukonsomesha turagiye ari aho nyene niko ndumva amaguru ariko arananja. Kubera ka uko nyene. Ngo tuje kurumuraba. None ni yari wawe. None umuntu yapfuye, none ntiyapfuye nyene. Uwo kubera ko hagurutse nga uragenda. Ni kubera mu mazi iminsi mu bintu nakajya gakobwa hajya wawe. Byanaye si wowe. Wakuje numvi. Hakuje ndatangara wowe. Ingene wowe nari skuru ncabwenge ukagendana nakagugu naho ututika kigugu ngaca mu bibikugu bibiri. Wowe usigaye uri kigugu buryo. Kujena kaja. Hako kanza je nivira ko tunaberanye ngo ndagahebe. Kashira gatkume ngo ni pasteke. Mu mutwe wako ari uzuyemo amazi. Makamasi tu. Ije gakobwa nakajuju. Nagatono vide. Urabonye ko ari akajuju. Ubu urabonye ko ari akajuju. Kabasi mambo vipi? Uko fresh? Meze neza. Wewe umeze neza wewe? Ya meze neza ushaka. Bose kuri vugana. Wewe mbenga zatarutse, mbenga bwakoranye ko itsinga. Wewe nawe kwamazi yatuko. Wowe uratwona kumenagura wewe. Uratwona kumenagura. Nzizika ariko boss ni muri morale, ni muri tele morale. Sokanze. Na boss wawe. Sokanze. Toka. Iki. Tero rume. Ndogo tomu nako kwita umutwe makati besire. Bose ngirize cyari kinzanye. Samani. Nakuvange. Kunda. Jora tikuvaho navuge bakwirukane wakicucu. Ndagwa mfwa infinitive. Nabo maneze hanagure guseze nebe. Sawa, genda urakuzana kwa I love you baby. Oh my god, imishenzi. Wabonye umurundi umuvuga ngo muterera ko nawe nyene. Mr. Sami. Ça va? Man, good to know. Ya meze neza nawe. Leo jeni tuwa kabisa mgara kugumbe wa man. Washobora. Nari mazi misi ndikunda vugana n'abakozi ba. Kajusi numva ko unyene kuminyina. Man wataka sama faranga yagushitse kabisa. Okay, Sami. Dora zina makuru. Ndakuzana ikintu gishasha man. Wa mutipe namuhoni. Mutipe mwita Nuze Yohani. Kwangura kangutse Sami. Yohani je nabiboneye ari mu modoka neza. Imodoka nziza. Erega je warambwiye niyumvira ko ari urukurukuru. Surukurukuru my friend. Ariho neza uri mu boy abazine kuba neza kandi abantu basema faranga. Kandi rero nakubwiye. Naza kumva gatete simani. Wije ndiri ukumva wewe mutipe ngo bamwice. Naza kumva wewe ngo ni waitanze. Sami? Yes, Mr. Sami? Wewe nyine Sami. Abantu ariko abane mana barimye gute? Ntabyo ni Jojo muhungu naramufasha no kumufasha. Yagomba kujya minzara kangahe nkamufasha. Kujya munsi duheza biri kujya kugiye kumukora Jackson turi hariya amuko kabana. Mwashaye fashe kom No general narabivuyemo nashinda bahereza barabikundanira. Okay? Man, kwari kuza gusohoza nakubone hanyuma nakubwire yuko nabonye ya mutipe Yohani. Basi nta bindi hamwe utakinga. Urakoze cyane. Thank you so much. Sawa. Mugabo tudoe. Imboga mbi niva mu nkono. Kabira kibimbwira netse ko ari bubeshi. Umva mwene mwambwiye ko mwamwishe. No. Hari abantu bamaze iminsi bambwira yuko bamubonye ari muzima. You know, nabahaye amafaranga yanje yose. I need my money. I said that I need my money. Shaka amafaranga yanje. Yeah, aracyari muzima ya. Kandi ngo atangira kumenya ko ari jewe. Ni murabiki mwakora n'ingoga. Hataruko, I need my money. Shaka amafaranga yanje. Now. Yes, now. Tiot. Hey.
none mwebwe nababwiye gute mwena ni mugeni wanyu muri bana ndetse nandira ofisi okay sinugurura uretse nugurura ni matandira ofisi Hussein mama mzimu wasami umuzimu bosi umuzimu subira inyuma umuzimu harubona ngaha umuzimu ndabonye yona avuye mu nda y'ifi umuzimu nukuri ndabonye yona urokera misoso yona avuye mu rupfu rw'ifi umuzimu Bacu wabonye kamunwa wabonye bacu wabonye n'umuzimu n'ukuri kwima nani n'umuzimu kunyura amazi ndawe C'est bon. Umeze neza. Karibu kandi wacu. Mufatiki. Chef Fatiki. No, nazima n'abashitsi. bose umbise ari umuntu mabo Ingo dagutume. Ngonga dagutume. Come on. Umva, urabizi ko nitwari kukubona. Dushobora kwicara ngaho tuvugane ngaho. Okay? Ndiko ndumvira nakunigene no gusohokana tukajana hamwe tukicara ahantu heza tukarelaxinga twavugana tukayagaye. Yeah, thank you so much. Reka ndindure gato tuzi. Nchenza tugende. Sivyo? Uwoge naomba yuko nyene. Chengera namba. Sawa. Kandi urakoze cyane. Kitu tuwashi. Wasigaye mu afisa ari nk'umuvyeyi wacu ubwa mbere yateje ari ngiva kwa muganga maze imisi ibiri ndara hanze mu nyuma turavana turaharana mushikanja mbira ngo tugende tubiwe kandi n'ukuri turabayeho neza ubu twasuye kumva murabe ko dufise umuvyeyi nawe ndabunda mfata nyine nka mushikanje kuruyuka ko niwe namenye ko ntari no kure yo muhira kwa niwe yanzanye ngaha kunyirika Tezo fana kugereza abashitsi. Kawe ufata coca? Sprite, Sprite. Oni coca? Afuki chuli fana ushaka Sprite yangu? Unywa Sprite. Bosi, wamuzi nukuruta menyu nanu kwiba. Urufunguzo narubuze. None urufunguzo narubuze nibazenda bugururi. Ziraheze. Ziriyo. Come on, na mushitsi. Okay. Rero kai turishimye ko mwadutumye ko kugira twe turayaga sinzi Netora zingi ko kanisi Jemosi. muzane citron Kenge no yinyegeza. No kwinyegeza uyibikiyende. nitaniye gwanje Afresh. nawe wiguri none yerega jana mvamo kimwe kubiza mu mwenyene sawa nta kibazo genda rero abantu bakuru tugo turavugana nganye kanye gose reka negurize basi dayikanye mana kiruko urufunguzo wararutaye nararutaye genda rero oshi ndazimugururira oya mutubabarire urufunguzo rwaratakaye sinzi ko hari umuntu yo bazi kuvuguruza kici reka nanje mfata kanashimire cyane ndagushimiye cyane mu byukuri warashoboye kunyereka umutima w'urukundo mu kuza mu gasho kumvugira kugira ngo bandekure mu byukuri naragerageje kugira ingufu zanjye zishoboka kugira ngo ndakwice mugabo agati gatereswe n'Imana rigenerwa n'umuyaga nasanze burya kandi yuko urukundo rufise ingufu kuruta ikintu cyacu cyose kuri nose mbabarira mujyango mumbabarire ku mabi no banagerageje gukora
mugabo ntacyo nashitseko ndabonye nta cyiza na kimwe gihari cyo gukora ikibi. Mumbabarire ndabasenge imigisha nkuko mvuye mu gasho numva uko muriko murategura mariage. Mu by'ukuri ngiye kubabera nk'umuvyeyi kuko nsanzwe meze nk'umuvyeyi wiwe. Ngiye kugufasha ndabakorere ubugeni budasanzwe. Bivuze mbako parce que naragerageje kumba hafi, naragerageje kumwica mugabo agati gatereswe n'Imana igahanirwa n'umuyaga. Okay, ngiye kubagira mariage idasanzwe cyane. Ndabashimiye cyane ku kila kintu cyose tubaye hafi mu by'ukuri. My sister, uvuno munsi ndaguhaye ubwigenge bwo kurungurwa n'umuntu ushaka. Apana wo John yifuza, uwo ushaka. Uyu muhungu aragukunda kandi Imana ifadikanije nawe ushobora kugitandukana. Cyo migisha yanje ndayibahezagiye cyane na mariage nzobafasha kila kintu cyose mwifuza nzokibaha. Abdeleza. À la santé. Ariko natwe turishimye. Umuryango wacu wose turishimye. Cyane cyane ndabanje gushimira umuvyeyi wanje. Sikaye mfise ubu kubera niwe byose niwe yabigizemo ingufu kugira hagere uno mwanya ndi muzima. Meze nkuko meze. Kandi no kugira naye batwemerere ko ufungurwa nawe yabigizemo uruhara runini. Nakonze cyane. Niwe yaciye ku bantu benshi bashoboka kuko ikintu ndamusabye cyose arakinkorera. Yarambereye umuvyeyi. Nukuri aho mama wanje na papa wanje batari yarahabaye. Ubu niwe muntu ngira nsigaye mfise nk'umuhanuzi kandi ndamwizeye. Mushikawe nawe tuko turategura ubugeni. Kandi baza byose Imana niyo izobibamo tuzogenda neza. We umva amahoro amura mwanje cye nka data ubwo wanje ko mushikawe hazobagiye tuzobagiye mu muryango. Ego turakenya amafaranga ariko turatunza umutima. Nta kibazo yumva amahoro sivyo byo bukene twarabihevye. Okay, abantu turavuka atakintu na kimwe dufise, tugafata kintu na kimwe dutwaye. Abantu turibesha cyane mu mutwe yacu, tuza kuri ino si turi gusa tugasubira tukayivako turi gusa, nta kintu kimwe dutwara mu ijuru. Hari abantu barondera amafaranga ukamengo bariko bararondera imitahe bazotwara mu ijuru cyangwa bazogura ijuru. Byose tubisanga ngaho isi twabisiga ngaho isi. Relaxing. Ndishimye kubona mushika arose ubwigenge bwo kubona agiye kuba ku rugo yifuza. Kandi nanjye nkaba nishimye nyine ko narose ubwigenge ndayifashijwemo n'umubyeyi wanje nawe nyine data buko kongera kwa namuramana. Nta kibazo. Uri Imana ibahezagire kandi bazindi byose imbere ni heza bizogenda neza. Nta kibazo. Pardon. Kuri twese yaba ku mpande zose. Urakoze cyane uri. Ndakene kubona kamuyo. Ni kamuyomba. Imana izobahe mugire mu musenyi. Zobona kaikaho kamugira.